murakoze cyane nkuko ajeje kubivuga turi ngaha ejo ntitwashoboye kuronka umwanya wo kugira icyo dushikirije kubera kuko twari dufise indi mirimo ariko twaratanze isango kandi twagyubahirije nkuko mwabikurikiranye harabaye imyidogo mu badandaza basanzwe barangurira imirimo yabo ngaha. Iyo myidogo ikaba yari imyidogo ifatiye kuco bise iduzwa ry'ibiciro ku bibanza basanzwe bakoreramo, ariko naho babivuze uko tuvuga yuko muri rusangi atari ko biri. Twarashoboye kugira icyo twongera ko ku mafaranga bari basanzwe bariha, ariko tutovuga yuko ari kuduza ariko ari kujanisha nibihe tugezemo. Isoko cyo kimwe n'irindi shirahamwe ryose y'ubudandaji kugira ribeho ribandanye rikora riba rifise ibintu vyankenegwa ritegerezwa kurangura kugira abanorohereze aba basanzwe barangurira imirimo. Muri ivyo vyankenegwa rero tumaze imyaka tubikora, umudandaza dukorana atakintu na kimwe turiko turamusaba nka kigoro yogira, ariko naho biruko tumaze kugira icyo tumusavye twabandanije tumwiyumvirako, ari naco gituma twashoboye gufata ingingo yo kugabanya ibibanza mu bibanza bimwe bimwe. Turashobora gutanga akarorero nko muri secteur y'amagence aho twashoboye kubakura kuyo bariha twabagabanije ku bice 50%, hanyuma ahandi tubigumiza uko vyari. Aho twabonye bikenewe vyumvikana turashobora kugira ico turenzako. Uno musi rero muri rusangi twovuga yuko mu isoko atangorane nyamukuru ihari, ariko ari ingorane yo kudatahurana kuri bamwe mu basanzwe barangurira imirimo bivanye nuko bahakorera ariko batagira ibibanza. Aho turashobora kuvuga ikibazo benshi bakunda kwita ic'amasurokation, aho twebwe dutanga ikibanza ku mafaranga make tubona yuko aba ajanye n'ico kibanza, ariko wa muntu twahaye ikibanza hakugikoreramwo agashima ahubwo kukidandaza mu kugipangisha kundi muntu. Uyo muntu rero mu biciro aza kuraba yuko aronka amafaranga ari hanga n'amafaranga aza gusigarana nk'inyungu kuri we. Ico rero akaba ari cyo kibazo nyamukuru, kubera benshi bavuga bati abantu twari dusanzwe dupangiye mwabadugirije ibibanza, nabone bagira batudugirize ibibanza tugiye kuba abande. Akaba ari naco gituma rero isoko yaciye ifata kano kanya kugira imenyeshe abantu bose basanzwe barangurira imirimo yabo ngaha ko boza bakadushikiriza ibibazo bafise. Uyu muntu yabadugirije ibibanza kuko twebwe imiryango iruguruye kugira tubakire, hanyuma tukabandanya tubamenyesha yuko isoko atako idakora kuneza no ku nyungu y'umudandaza. Marabibonye igihe aza ikiza cha covid mu kiringo bamwe bugara abandi bagaca bashoka baduza amahera, twebwe ahubwo twihutiye kubaka ibintu bituma umwene gihugu aguma akingirwa. Nukuvuga muraza kubibona ku bwinjiriro bw'amasoko, ku bwinjiriro bw'isoko ku miryango yose turashoboye kubaka amarobine ku buryo umuntu wese yinjiye abanza gukaraba. Hanyuma mu bakozi twari dusanzwe dukoresha vyabaye ngombwa yuko twongeramo n'abandi bakozi bakurikirana ico gikorwa ku mwanya kugira abene gihugu bitura rino soko nibahave bandura canke bahanduriza abandi. Hanyuma muri ivyo nyene turabandanije twubaka nk'amabarabara ahuza amasektere n'ayandi, tubandanya dutegura parking yabo neza. Ivyerekeye umutekano w'ibidandazwa urubahirizwa cyane kuva ku miduga kugera no mu bibanza. Uno musi rero ico dusaba nuko umudandaza atuzi asanzwe adandaza iyo dutahura umukiriya n'umukwe
nta numwe dukeneye guheba, turagisubiyemo, nta numwe dukeneye guheba, ariko dushaka yuko abo bantu bariko barababuza kudandaza mu kubadugiriza ibibanza bitandukanye nayo twebwe dusanzwe tubarihisha, boza bakabatubwira hanyuma tukabavugisha, vyanse tugafata ingingo yuko ibibanza dushobora kubishikiriza abadandaza b'ukuri basanzwe barangura uyo murimo kuruta kubandanya bikoreshwa n'abantu bariko badandaza ibibanza hakudandaza ibidandazo. Imiryango rero iruguruye, nta nzu iri kwirasha, umukiriya n'umukwe, abakiriya bacu turabakunda, imiryango iruguruye, ubukeneye naze atubaze ibibazo turamwishura kandi tumutunganirize. Murakoze. Sendika ku mudandaza nibaza umwe abayaje afise umutahe wiwiwe, nitwemera sendika ariko twemera les représentations ababaserukira. Abo rero basanzwe bari mu masektere amwe, hariyo n'ahandi batari, ariko kandi sisoko igaruka kubatunganya ngo ni muduhe kanaka aduserukira. Ko nk'ubu mu bibazo bagiye baradushikiriza twashoboye no kubabwira, twabikuye muri bamwe mu babaserukira, ariko nk'uko wakoresheje terme sendika, hariyo baca bashaka kugifata nka sendika. Nta sendika ibaho mu isoko, umwe abafise umutahe wiwiwe, kandi ntibunguka ku rugero rumwe, ntibahomba ku rugero rumwe, barafise ivyo basangiye no kudandaza n'ibindi badasangiye vyinshi, ari vyo nk'umutahe, kunguka, guhomba, uko ashobora kugida commerce yiwe, liberté au commerce. Nukuvuga bamaze kugira sendika ucumingo bariko badandariza hamwe, nta muntu numwe ndabona adandariza hamwe n'ubundi, umwe afise umutahe wiwiwe. Ariko turabemera, imiryango iruguruye, tongera mbere tunamenyesha yuko tumaze kubona yuko hariyo n'abadatahura kuza kudushikiriza ibibazo, twashoboye gukoresha uburyo bw'amakomunike, twongera turabashiriraho ubusandugu bw'ivyiyumviro burya bita boîte à suggestion, muraza kububona mu isoko, kugira ashaka gushikiriza icyumviro gishike directement. Ariko hariyo abantu hakudandaza baza bakeneye kugira inani ari babo, uza gusanga hakudandaza ahubwo acapangisha ibibanza, agaca ashaka kugira urunani wo kubuza ahubwo abandi kudandaza nk'uko umengo yarabahaye umutahe. Nico kibazo rero kugeza ubu isoko ntigeze yugara. Ico kibazo ahubwo muca mukibaza uyo yashoboye kugara hariyo abuguruye, kuko twebwe imiryango iruguruye. Mbere twanavuze hakagira uwuzundi kudandaza, niba tujya ka batubwire bati kanaka ariko arambuza kudandaza, kuko ntiwumve ngo ntibakoze naho ja mu isoko hariyo babitahura bariko barakora, bari ku kivi. Hagaca abaho rero abandi bafise izo ngorane zo kuvuga ati ngiye kubu wande ko waundi mwaha ikibanza na wene agiye kundugiriza, ahubwo tugaca tuboneraho n'akaryo ko gusaba abadandaza kuvavanura n'umugigwa mubi uri kurakogwa muri isoko w'abantu bita abakomisiyoneri, aho usanga ikidandazwa kitariko kidandazwa amafaranga gisanzwe kidandazwa, ahubwo ayo mafaranga arenga ko akacajya undi muntu atari umudandaza yitwa umukomisiyoneri. Notanga nk'akarero, ugasanga nk'impuzu igugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 na 60, ntibatinya kwidandaza ibihumbi 150, ibihumbi 200, bagaca bazinga bakagenda, uwo mudandaza agaca gumarira ngo ariko arahomba. Nico gituma twariko turasaba yuko uyo mudandaza ashaka gukora ariko afise impambamyi zivuye handi hantu, yoza akatubwira ati je nashaka gukora ariko raba intambamye mfise niyi. Ivyo dushoboye tugafata ingingo, ivyo tudashoboye ariyo umuvyeyi wa twese ari we leta akadufasha mu gufata ingingo no mu kuraba yuko ziriko zirubahirizwa. Ico kibazo ni kibazo kiriko kirashikirizwa n'abantu twavuze basanzwe birigwa mu isoko atari abadandaza. Twakubwiye akarorero k'abantu b'abakomisiyoneri, birashika akiba
umuntu ariko yagera muhira akavuga ati ibe nagurishije ko iki kintu canke naguze ko iki kintu siyo, akagaruka uyo muntu rero iyo umubwiye ati sohoka mu isoko, ntidukeneye ko wicara mu isoko atakazi ufise, acabona yuko umengo ariko arahohoterwa. Ariko ico no kwishura nuko umukiriya n'umukwe twebwe turi mwihiganwa n'abandi badandaza, nta nyungu nimwe twogira yo gufata nabi umukiriya wacu, aho twoba dukeneye kwiyugaza. Ariko hariyo abantu hamibi uruntu, hariyo abantu rero baza bataje kudandaza ariko baje guca mu byahumye uriko akora umwuga wiwe neza. Abo rero nibo tuza turafatira ingingo, abo rero nta kindi bovuga, baca bavuga ivyo bishaki, ariko umudandaza wacu tubanye neza. Ikibazo dufise twebwe tuhamaze kuva siyo natangura turi kumwe nawe niho tugurura ibibanza, twahereye ku mafaranga makenya cyane, ariko ubu amafaranga dushitseko ni menshi cyane. Urabona nk'ubu mu kwezi kumwe yatudugirije kabiri, turamusaba turamwandikira ikete kugira atwishure ibyo twamusavye, avuga yuko we adashobora kutwishura ko na kimwe covamwo ngo kubera ngo yatubakiye isoko neza. Adukura ku 90, wari ari 90 ari 156, wari 160 ari 220. Ayo mafaranga tubona ko twese tutoyaronka kuko ubu nta rudandazwa ruhari, nta bintu dutandaza ngo twunguke. Tumeze nk'abo dukorera we, turi muri corona, nta kazi gahari dufite, abantu ntibagenda ngo bajabuke imbibi, byose byo murabizi. Ico nico kibazo dufise, nta kindi kibazo dufise. Narabi ingene yogabanya gatonye ko ayo mafaranga ni menshi. Ico nico dusaba na leta idufashe, kuko ubu nta abantu bakora, abantu bose ibyo bakora bahomba. Twarigeze kuba ushira akameza hano, twasanze yabikuyeho akameza yatwaye hariya byose arabita, duca turabyubahiriza. Kuva ico gihe nta mameza ari mu nzira twace tuyakura. Twebwe twaremeye ibiganiro, turariha uberi, turaja kudedwana kuri douane, twashika ngaha tukagira ikibazo, nubwo wadedwanya uberetse ti iyi mpuzu imeze uku, akubwira ngo ntiwayirihiye. Umukiriya aje ngaha mu isoko bamwirukako, ntatugurire abapolisi niwe bamwirukako. Urumva naho ubuvusa agakwembe kamwe uri umukiriya waguze, umupolisi arakakwaka utamuha amafaranga ntabwo akagusubiza. Twebwe dusaba leta ko yotwumviriza ikatworohereza, ikamubwira kuko Siyoni n'umurundi ntabwo ari umukongomani, akarama ingene igihugu kimeze kirimo ibibazo byinshi, atworohereze abigabanye. Tuzobandanya dukora. Nawe urumva ko we wadashaka ko tuvugana nawe, nico kibazo dufise. Hari ikindi kibazo yavuze ngo usanga ibibanza babipangishije nk'abantu benshi canke bangahe bose. Nivyo byose hariho abapangisha n'abadapangisha, ngo nashobora kuduhanira twese mu kivunga ngo abapangishije n'abatapangishije bose bagire rimwe, natugabaniriza ibeyi. Nivyo dusaba, nta bindi. Yarubase isoko ashiraho amategeko turayubahiriza. Twebwe nituri bikoko ngo tugume tuvana mu isoko, oya twaje kudandaza kandi turubahirizanya twese, kuko nta muntu arakomereka ngaha mu isoko avuga ati naragwanye n'uwundi afite ico cemezo yuko yakomeretse mu isoko. Natugabaniriza ibiciro, ivyo vyemezo byuko tugwana sivyo. Igurirana ry'abantu nabo mu isoko bivana n'igihugu, uravyumva, bivana n'igihugu. Nimba dukora 4-5 mu kibanza hari ubukene buteye ubwoba, kandi nta mitahe miremire dufise ku buryo umuntu ico kibanza c'ibihumbi 100 yo kiri hari wenyene. Niyo mpamvu tuyiyunganya tugakorana turi benshi, niko rero bimeze.